Irebe ni kibanza c'iteka, ni kibanza c'icubahiro, ikibanza cubashwe ku buryo yuko nta muntu wari we wese yahidabagiza, nta muntu wari we wese yahahonyoza ikirenge. Wewe nka nyene imbono, wewe nka nyene iciyumviro, wewe nka nyene gushinga isamirizi Irebe FM canke company yitwa Irebe Company, ico ciyumviro caje gute? Mbega mwari mwaragendeye hano ijambo Irebe, mwari mwarisomye mu gitabo, mwari mwaravyize, bimeze gute, vyavuye he, vyaje gute? Abandi barondeza ivyo hanze, ubwo je ndiko rondera internet, ndondera ivyo mu Burundi wacu. Ego. Yabi vyakira n'ivyubu. Bikorera kugwa kwijambo Irebe. Mwirebe rero. Ego. Hashika urya muntu witeka, umuntu atari inkozi y'ikibi, Ego. umuntu afise ijambo yaje gusaba umwami. Tumaze kumva yuko hariho iradiyo yitiranwa n'ikibanza Irebe, kibanza c'ibwami. Aha vyerekana yuko abarundi bakunda ivyiwabo, abarundi bakunda akaranga, imico n'akaranga vy'Uburundi. Ijambo Irebe nkuko yabivuze ko ari ibindi bibanza byose ndabizi, byose nabibonye birahari, ariko iryo jambo ryarankoze ku mutima, rirandemerera ku buryo n'ubuye mfise Irebe Company cyangwa Irebe FM hari ntashobora gukora nibutse ico civugo cya kino kibanza. Jewe nka jewe nakunze iradiyo Irebe FM kubera iryo jambo nyene Irebe. Rero nagiye numva numvise ati isamirizi Irebe FM. Naciye Irebe. Kumbe hariho ni radio yitwa Irebe. Abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu, dukunda Uburundi bwacu kuko ari yo mpetso yacu. Irebe FM. Hello les gens, mumeze neza, namahoro, murakomeye. Jewe ahanje ni sawa, meze bon sana. Niza aho muri hose mu mpinga itandukanye, murimwo nizera yuko muri amahoro ndetse n'abanyu mwese. Uno munsi twagarutse ni chaîne ya YouTube yitwa Irebe Media. Irebe Media imbere ya byose banzugiye subscribe, ugire like, ugire na share, kumbure kino kiganiro gishobora gushikira benshi cyane, tugira tuyaga ibintu biryoshe, tugira tuyaga ibintu by'akamaro, ibintu kabisa kumbure uri kuratwumviza utari bwashobore kumenya. Uno munsi turi hehe? Aha ni he abantu b'Imana. Turi mu Gishora mu ntara nziza ya Gitega, twahishikiye. Abenshi bakunda kutubaza ngo Irebe ni iki, Irebe gisigura iki, Irebe cavuye he? Uno munsi twahishikiye, twashitse mu Irebe, twahishikiye kabisa ibwami. Rero uri kuradukurikirana, wowe wari ufise amatsiko menshi yo kumenya ico kintu, wowe mukunzi w'isamizi Irebe FM ndetse mukunzi wa Irebe Media, twahishikiye. Ndabibutsa yuko isamizi Irebe FM ikurikirana kuri 91 n'ibice 4 ndetse n'ijana n'ibice 2. Rero kaze tujane, ugumane natwe ukurikirane byinshi, baza kuhamenyera byinshi, bagira badusigurire mu kanya gato ati Irebe ico gisigura, Irebe ico hakorerwa, Irebe ico hakorerwa ndetse n'icane baza kubimenyeraho. Gira subscribe, like, share maze tugende. Ndabaramukije cyane. Amahoro. Mwo twidondora kuba ariko baradukurikirana bashoboye kumenya uwo turiko turayaga. Ego murakoze. Jewe nitwa Ndayisaba Deni. Nkabasanzwe ndumwe mu bajeje kwakira ingenzi hano mu kibanza ciratiro ry'ingoma n'iratiro ry'akahise ku Burundi. Murakoze cyane, nkuko naremeje kubivuga mu mwanya uheze, twagendeye ikibanza citwa Irebe. Nkuko mwavyumvise dukorera insamirizi Irebe FM, turabamenyesha makuru mu nsamirizi Irebe FM. Ariko benshi bakunda kutubaza mbega Irebe ni iki, Irebe gisigura iki, gikora iki? Ariko no musi twishikiye aho Irebe risanzwe riri kugira kumbure uwarafise amazinda, uwarafise ivyo bibazo bitandukanye ashobore kubimenya. Mushobora kudusigura Irebe ni iki, gisigura iki, camazi iki, bimeze gute? Murakoze. Ijambo Irebe kugira ngo urimenye ubanza kumenya ibindi bibanza bikurikira. Irebe ni kibanza kimwe mu bibanza bitandukanye bigize ikirimba c'ibwami. Rero ushitse ibwami, ahantu hambere utangura gushika, ubanza gushika aho biyita ku nama. Rero ku nama ni kibanza abantu bashengeye ibwami bashikira
bagaheza bagateramira barindiriye ko bahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu kindi kibanza biyita mu ntangaro. Tukiri mico kibanza cyo ku nama, aho ku nama cyari n'ikibanza c'iciro ry'imanza. Aho turavuga imanza zikomakomeye zaba zivuye hirya no hino mu gihugu, rero baca bazicira ku nama, niho zaherera. Hanyuma aho nyene ku nama niho ababa bashengeye ibwami bashobora kunwera bateramye, bateramira ku rukanywa, hama bagaheza bakinjizwa mu ntangaro. Rero intangaro nayo rero ni ikindi kibanza kigira kabiri uvuye ku nama. Mu ntangaro naho ni ikibanza c'inama yaho umwami yakoreshereza inama, cane cane abo inama yaraba. Abo nabo bari abatware, abaganwa, n'abandi bantu bategerezwa kumva inama y'umwami. Aho niho rero bahita mu ntangaro. Hanyuma rero irebe ni ikindi kibanza kigira gatatu. Iryo rebe rero bisigura ikibanza c'iteka, ikibanza c'amateka. Si umuntu uwo ari we wese yahashika. Gasubiremo ako nyene. Irebe ni ikibanza c'iteka, ni ikibanza c'icubahiro, ikibanza cubashwe ku buryo yuko nta muntu uwo ari we wese yahidabagiza, nta muntu uwo ari we wese yahahonyoza ikirenge. Mwirebe rero hashika urya muntu witeka, umuntu atari inkozi y'ikibi, umuntu afise ijambo yaje gusaba umwami. Naho rero ico biyita mwirebe. Ariho haha mubona tuvyagiye. Aha rero tuvyagiye imbere y'ingoro y'umwami. Mwirebe. Yari imbere y'ingoro y'umwami. Yego. Mwirebe. Murakoze cyane. Muradusiguriye mwireba hariho ibyahakorerwa, abashikaho. Mbega iryo zina kuki batoye iryo zina, kuki biyumviriye izina irebe? Izina irebe ni izina riyobeye. Nukuvuga uvuze mwirebe umuntu ntashoka yumva icarico. Rero mwirebe bisigura ahantu hibanga hiteka. Ico gituma atari we wese yahashika. Urakoze cyane. Turabashimiye cyane. Nkuko twabwiye yuko turamenyesha amakuru bisamirizi Irebe FM. Mumaze kumva hariho isamirizi yitiranwa n'ikibanza c'iteka c'icubahiro kiri mu bibanza vyo ngaha ibwami. Mwavyakiriye gute mwebwe musanzwe mukorera hano? Mu bisanzwe twebwe twavyakiriye neza. Tumaze kumva yuko hariho iradiyo yitiranwa n'ikibanza Irebe, kibanza c'ibwami. Aha vyerekana yuko abarundi bakunda ivyiwabo, abarundi bakunda akaranga, imico n'akaranga vy'Uburundi. Rero ahubwo murakwiye kwigisha n'abandi kugira ngo aya mazina umengo bayakubwiye ntushoka wumva neza icarico, aya mazina amenyekane nk'uko mwahisemwo iryo zina Irebe. Abandi nabo boca biyita izina intangaro, kugira ngo umurundi nuzovuka
mu nyuma azogume amenya irebe agisobanukiwe hamwe azomenya ati bwa bundi irebe bisigura iki niki. Murakoze cyane muvuze ikintu gikomeye ati n'uwundi azoze amenye ico kintu carico, kumbure n'umwana avutse jo bundi azokura amenye ico kintu carico, maze akaranga ko Burundi canke yakahise ko Burundi kabandanye kamenyekana. Ariko ndafise akabazo, mbega nkamwebwe musanzwe muri hano mwatubwiye ko kino cari kibanza citeka c'icubahiro, mugereranije n'ubu mbega abarundi baracagiha ako gateka cari gifise canke ico cubahiro cari gifise nka kera? Mu bisanzwe agateka babimenya bahashitse, niho uheza ukamusigurira ati aha rero cyari kibanza c'iteka, si uwari we wese yahashika. Ubwo nyene akaca yumva akanyamuneza ko ahonyoje ikirenge ahantu y'iteka abandi bantu batashika, akaca yumva ahimbawe, akaca yumva anezerewe kubona ashitse ahantu abandi batigera bashika. Bikaca rero bimunezera akumva yuko aryohewe ahimbawe. Murakoze cyane. Nakahe kamo mwotera abarundi nkamwebwe musanze mukorera hano hantu hakera hubashwe hagendera abantu nyene ubona yuko baba bakunda igihugu koko, nakahe kamo mwotera abarundi muri rusange? Ego murakoze cyane. Jewe akamo notera abarundi ndetse n'abanyamahanga, nukuri barakwiye guhurumbira ibi bibanza ndangakaranga kugira ngo babigendere kenshi, hanyuma baronke inyigisho y'akahise ku Burundi. Umuntu aje ngaha ahamenyera vyinshi, arumva amazina yitwa, amazina y'ibintu bivugwa uno munsi mugabo batari babizi, bakaca babimenyeraho, bakaca batangara. Ubu ndabahaye nk'akarorero, hariho nk'inyama bita ikindi, nyama y'ikindi. Rero umuntu uno munsi barakoresha imvugo ivuga iti umuntu umwimye ikintu aca kubwira ati gumya ngira n'ikindi. Rero iyo mvugo ndayimusiguriye ko byazananye ku nyama umwami yakunda, itaronka uwari we wese, akaca yumva iyo byazananye iyo mvuga ati ngira n'ikindi, aca yumva anezerewe cyane ati kumbe za mvugo zavuye aho. Yego rero niyo mpamvu rero nteyakamo abarundi n'abanyamahanga kugendera cyane ibi bigo ndangakaranga kugira ngo bahumvire byinshi, bahakure ubumenyi butandukanye. Murakoze cyane, ndabashimira cyane ko ndahigiye nk'ico ndacize sinenzi ko cavuye kuri iyo nyama y'ikindi kumbura umwami yakunda. Murakoze cyane. Mbe nk'akabazo ka nyuma, hamwe muri hano twabwiye yuko isamirizi yitwa Irebe FM, mwatubwiye ko ari ikibanza c'iteka c'icubahiro, mbega hano murumviriza isamirizi Irebe FM? Turayumviriza gose. Isamiranira hano iwacu mu ntara ya Gitega. Nukuri turayitega amatwi. Turakunda kumviriza ibiganiro bitandukanye bica kuri isamirizi Irebe FM. Yego turayikurikirana cyo kimwe n'ayandi maradiyo. Yego. Mbe mwumva turi mu murongo umwe koko, izina kumwe bavuga ngo izina ni ryo muntu, koko izina n'ibivugirwa mu radio mwumva ari sawa mwebwe muzi cubahiro canke iteka ry'iryo jambo? Jewe nka jewe nakunze iradiyo Irebe FM kubera iryo jambo nyene Irebe. Rero nagiye numva numvise ati isamirizi Irebe FM. Naciye Irebe kumbe hariho ni radio yitwa Irebe, abantu bakizi. Naciye numva ndyohewe, bica bituma nguma ndayikurikirana. Yego sishobora iyo ntashe nuguru iradiyo mbanza gushira ku Irebe kumviriza ibiri ko birayagwa kwisamirizi Irebe FM. Murakoze cyane. Kumbure nyene gushinga iyo radio, nyene kwiyumvira iryo jambo, turi kumwe hano. Mbega ho mwamwiyumvise gute mubonye uwo mu muhamanota ngahe kwijana uwo muntu yumvira iryo jambo Irebe, ijambo je ubu niho numvise uburemere bwaryo koko, mumubwira iki? Jewe ndukuri ndamuhaye
100%. Ingene yiyumviriye ivyo bintu kiraje byarantangara. Be wamenya ko aba mu mahanga. Ivyo wamenya ko mu mahanga yavyumvira ari mu mahanga. Nawe yaravyo nari. Ego wibaze nawe ubwo buremere. Nukuri ngira ngo ni Imana yamukoreyemo kuko ari mu bambere. No wambere yiyumviriye ijambo nk'iryo kuko ni jambo ritamenyerewe gukoreshwa mu bintu vyari byo byose. Ego. Rero jewe maze kumva ngo Irebe FM. Naciye numva akanyamuneza. None ukuri icyatumye yiyumvira iryo zina. Ego. Mari muhezagire. Amen amen amen. Kumbure nawe reka tumubaze atubwire impamvu y'iryo zina yagiyumviriye, mbega hoho yararizi, yarisomye mu gitabo, yari yabanje kwishikira hano. Kumbure ereka nawe ashobore kutubwira atuyagire. Ndabaramukije cyane. Amahoro neza. Kuba ariko baradukurikirana kumbure bashobora kuba babazi, ariko mwo twibwira kw'izina tuko tuyagana abandi. Nitwa Habyarimana Augustin, ariko bashibanze nka Auguste Burundi. Habyarimana Augustin, ku bakuzi barazi yuko ari mwebwe mwashinze Isamizi Irebe FM yegukira Irebe Company, ariko no munsi twishikiye ahari kibanza citwa Irebe. Uwo twashoboye gusanga hano aradusiguriye vyinshi cyane, araduhaye umuco kuri vyinshi cyane tutaye tuzi, ariko turashaka kumenya wewe nkanye n'imbono, wewe nkanye n'iciyumviro, wewe nkanye ne gushinga Isamizi Irebe FM canke company yitwa Irebe Company, ico ciyumviro caje gute? Mbega mwari mwaragendeye hano ijambo Irebe, mwari mwarisomye mu gitabo, mwari mwaravyize, bimeze gute, vyavuye he, vyaje gute? Murakoze. Jewe bamenambe nuko no musi nibwo bwamengeze ngaha. Ndashike musi n'umwe, ariko akeshi ndakunda kuronda amateka y'igihugu. Ndashaka nkunda igihugu canje cy'u Burundi, n'imico n'imigenzo byacu. Rero muri ivyo niko kumanza ndarondeza ku ma internet, abandi barondeza ivyo hanze, ubwo je ndikorana internet ndondera ivyo mu Burundi wacu. Ego. Yabi vyakira n'ivyubu. Rero kugwa ku ijambo Irebe. Nko mwavyumvishije umusiguzi wa hano yabitubwiye. Yasiguye haraho nabisomye. Hari n'ikirigano nigeze kuvyumvamwo, hari mu 2008. N'iryo jambo ryatabuja mutwe wanje. Numva ro nshatse kuzaha, ariko bitewe n'ubuzima naho naba cyakunda ko ndahaza. Sinumva ko ari nahantu nzopfa gushika. Ubu nashimiye n'Imana ko ndahashitse. Rero nkuko mwavyumvisa bisigwe ntacyo norenza ko usije ko nange nize mu bandi, ariko nibaza ko ivyo yasiguye bitaje bitandukanye cyane n'ivyo nahora mvuga. Ariko kandi nkabana navuze ati kugira ngo abakunzi ba Irebe FM cyangwa se abakunzi ba Irebe Company ibikorwa byayo bamenye isigura ijambo Irebe cyarico, bakanamenye yuko Irebe FM ifashanzwe bivuka mu Irebe Company. Irebe Company no mu kuvuka yavutse itegura ikintu bita isabukuru dukunda Burundi. Iyo nayo ariko ni ijambo dukunda Burundi, nuko tukundisha abandi. Aba harimo ntushobora gukunda igihugu cyawe udakunze akaranga kacu. Rero nkuko namana bivuze keshi mwirebe Company mwiteka kandi mwavyumviye rero ntikiri inkuru surukurukuru yabaye inkuru. Murakoze cyane, ariko ndashaka kumenya kumbure amajambo y'ikirundi ni menshi. Kumbure mwico kiganiro mwavyumvisemwo havuzwe amajambo y'ikirundi menshi, ariko kuki gusigarana ijambo Irebe? Ku myaka kuva mu 2008 aho mwavyumvise no ku myaka Irebe Company yabayeho canke Irebe FM ni imyaka myinshi, kuki gusigarana iryo jambo gusa? Ayandi kumbure yavuzwe mwico kiganiro mukayihoza. Agensanzwe n'umuntu nkunda ibintu biri ku murongo, asanzwe nkunda ibintu bifise uburemere. Ariko rero mu kukunda ivyo bintu urabikorera. Rero maze kumva ijambo Irebe nkuko yabisiguye umuntu twasanze hano, nararibonye ngaha ibizi kudusumbya twese. Nuko avy'amajambo yavuze ni nayasomye, ni nayumvise. Ndumva ijambo Irebe nkuko yavuze ko ari ibindi bibanza byose ndabizi, byose nabibonye birahari. Ariko iryo jambo ryarankoze ku mutima, rirandemerera ku buryo n'ubuye mfise Irebe Company cyangwa Irebe FM hari ibintu ntashobora gukora nibutse icyo civugo cya kino kibanza. Hari ibintu ngezeko nca nca bugufi nkavuga ati kino kibanza iri jambo Irebe ni jambo ry'iteka, sishobora kurikoramo iki niki. Ivyo biraca bituma nabo dukorana n'igihugu n'inshuti n'abagenzi nabo nyene bagira ikintu gikomutse mu Irebe bigira ko nk'akandi nk'akarorero. Ico bigaca bituma ijambo Irebe tazovaho, ahubwo rizobandanya risakara mu bantu, cyane cyane abwira aba diaspora, cyane abarundi bari mu makungu ko bari hose, ko boza baraza kugendera ahantu
hitwa Mwirebe kuko bakunda isamirizi Irebe FM n'abatumye guma baza ngahara Mwirebe babaganirize batembereza ari mu bibanza bishimwa bibonye tubona cane aha nihe Mwirebe. Ego umugani w'umuririmvyi w'umurundi ati aha nihe ni Mwirebe twahishikiye. Ariko ndashaka kumenya mwaratoye ijambo Irebe turageze Mwirebe nkuko tone turabivuga karati Irebe yagendeye Mwirebe nk'ubu nka wewe nkanye nimbono nkanye n'iciyumviro ubu uwo kugurura mu mutima uko watubwiye ati ni ryambere ndahashitse yosanga mumeze gute? Naryohewe cyane ahimbawe anicari hanumva mfise amahoro menshi umva ndyohewe muri make nagiye nitiriwe waca bankubita inko n'abagabo mengo nabaye wa mwami nyene nyumva mengo ndi mu bwami bwanje mengo ndi iwanje umva ari umuntu ari wiwe nyene urumva ntaco yiyumvira kindi usibye umunezero na cane ko ino image n'umwana wanje n'umwuzukuru azoyibona ego icyo kintu nifuza ego muri make image ndose no musi ndayikeneye kubesha ego nimba ari imyaka maze ndiyumva ino image ino shusho ya ahantu ino foto ino video ni ikintu kigiye kuja mu mateka yiwanje ngiye kubika nkaho nabitse impimba ni ikintu cyambere ngiye kubika muri ntebate gusumba ibindi byose murakoze cyane musanzwe muba mu mahanga ntimuba hano mu gihugu ciwacu ariko turabona ko muri ako cyane ku gihugu canyu ku mico n'akaranga vy'iwanyu noneho musanzwe muririmba n'indirimbo z'akaranga mbega mwotumirika abandi ba diaspora canke abandi barundi basanzwe bari mu mahanga mubahamagara gukora iki kugira igihugu cabo kumbure gitera imbere n'imico n'akaranga vya kera nakahise ko Burundi kabandanye kamenyekana kumbure no kubana babo basanzwe bariko baribarukira muri ivyo bihugu vyo hanze abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Burundi bwacu kuko ari nyometso yacu nivyo rero ako shime besha abazamaze kuzana imitahe ariko kandi mpamagara abantu ariko bararunka ugwaruka bariko baribaruka bari mu mahanga kubana bazana abana babo ngaha mu gihugu c'amavukiro na cyane nkunga mu bibanza by'iratiro tutibagiye mu gishora kuko n'umutwe w'akaranga dufise mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi tubabwira rero kubandanya abana bigisha ikirundi cacu nkuko twe twakivuga tuba mu mahanga batakaranga akaranga ka mbere n'ururimi rwacu niko karanga gakomeye kuko umuntu yumvise uvuze ikirundi aca kwazura uwahehe akwajira uwahehe ucuvuga igihugu uvamo akwaje igihugu uvamo ucuvuga n'ibikigize kuvuga umutwa byose n'ururimi rwacu rw'ikirundi rero mpamagara abarundi bose bari mu mahanga kubandanya bagenda igihugu cyacu ciza c'amavukiro ako kandi turashima ko mu myaka yahera uko byari bimeze ariko kandi turabikeshanye n'ico mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi Vice ndayishimiye kubera yuko ari hari agaciro abarundi babo mu mahanga ku buryo usiga ubona ko abarundi baza mu gutembera igihugu ubu ntibakiza muri bya bihengo byasama gusa kwezi ko kose mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa baguma baza nabo yenda bashimiye cyane bataraza namwe karibu igihugu ni nyabagendwa nico amata n'ubuki twakira basogokuru akabazo gasa nakanyuma mbega bino bibanza vy'iratiro aha Mwirebe ndetse n'ibindi birahatandukanye hoho mubona hoko gwiki mubona mwo hasabira iki kugira hagume hakundwa hagume hagendegwa hoko gwiki kumbure n'ubushikiranganje bubijejwe mbere kuvuga ubushikiranganje kamvuge nk'ijambo Irebe FM turasaba abantu bari ngaho nimba ari akantu kuzobabona ko nk'iciyumviro babona kibagora uzoshikira uburongozi bwa Irebe FM bashabwisha icyo dushikiye nkuko twakoresheje iyo Rebe twagira icyo dushikiye imbere ko tubwira twitabaza abandi uko isamiza Irebe FM nayo si isamirizi ntoya ni isamirizi nini kandi urumva ko hano hamaramaye n'isamizo bimaramaye sigura ko rero tugiye gukora hagati ndigira ngo tuzoronderano abayobozi bagiye batandukanye umuntu aragitega kugira ngo bamenye ko isamirizi iri hafi ya kiyo kibanza mu bintu byo byose babona ko isamiza ejo ufashamwe twemeye kwizo bifasha bantu b'Imana mwumvise byinshi mwahigiye byinshi mwumvise yuko twebwe twabwira ati Mwirebe ni mu kibanza citeka ni kibanza c'icubahiro ni kibanza hatinjira uwari we wese bababwiye ni kibanza hatinjiramwo umuntu w'amafuti rero Mwirebe n'ahantu hiteka abamaze kuhashika barabizi abamaze kwishikira kwirebe murabizi tugendera ryazina nyene ntituzora imaramaza ibihe byose niza ko hahigiye byinshi niza ko hakuye byinshi wo mukunzi w'Isamizi Irebe FM wo mukunzi wa Irebe Media bandanye ukurikirana ibiganiro bitandukanye w'Isamizi Irebe FM ni kuri 94 n'ibice 4 ndetse n'ijana n'ibice 2 kuri Irebe Media naho gira share gira commentaire kuri kino kiganiro utubwire ko wavyakiriye utubwire ico wigiye ko twahigiye byinshi cyane bye bye ciao ciao.
Irebe FM.